nkandi umukonseye mu gisata ca commerce udandaje na tourisme muri commune Ntahangwa yagutse. Havuzwe vyinshi nk'akarorero duhereye nko kubintu vya tourisme. Muri iki gihe bivanye n'ibikorwa tujejwe hariho ibitunganyije vyerekeye identification des lieux touristiques et des sites touristiques kugira ngo tumenye mbega mu karere k'iwacu delimitation ni hehe dufise shobora kugenderwa n'ingenzi canke ibi nabiri yoshobora gukurura ingenzi kugira ngo tubamenye ni hehe kugira ngo naya makori n'amatagisi yinjira mu kigega tumenye ati dukorana n'abande bakora ibiki bakorera hehe. Hari ibindi bavuze ibintu vya art yoshavuga ati ibintu vya droit d'auteur kenshi ivyo birakunda gushika ugasanga umuntu yarihimbiye akantu kiwe kwe mu mutwe mwosanga uwundi araje gize copier coller ahimande yawe nyene gasura mu vya binini ugasanga wewe waragiye urasaba autorisation de reconnaissance y'amadokima yose asabwa kugira ngo que ce soit province ou bien nka commune ikumenye aho ukorera ivyo ukora kugira ngo nyimbara amakori n'amatagisi usabwa kuriha uyarihe bakubwire ko ngene bigenda ngo usanga hari uwundi aje asubiyemo bya bindi nyine wakoze mugo asanga wewe nivyo vyose commune ntinamuzi nta makori ariha. Nico gituma n'ubu ndibaza ico gikorwa c'ama identification giheze barahimiriza abantu bakora bene iyo myuga na cyane cyane kuja makoperative bakakorera hamwe kugira ngo nk'iyo groupement cooperative administration minyati naka cooperative kanaka ikorera haa irazwi yarasavye impapuro zitegekanijwe kugira ngo yemererwe gukora n'ivyikora mbega ivyikora biciye mu nzira nyavyo ntavyo ikora daciye mategeko kugira ngo nyimba hariho ibitunganijwe imenya ati dukorana n'abanaka bakorera haa bakora ibi nyimba ari n'amakori n'amatagisi kubera hariho n'itegeko rishasha ryaje rijeje kungene amakori n'amatagisi azogiza aratanga yo bita loi fiscale communale kugira ngo babandi bayimenyekanishije muri commune canke mu ntara bamenya ati mbega ubu ibitugenga ni ibi bigezweho ni ibi kugira ngo babandi nabo baraca ku mpande basubiramwo bagira kopie y'ivyo abandi basabira uruhusha bagerageza kubegeza inyuma baye ngombwa bafatire n'ibihano kubera bakora badaciye amategeko batanazwi batatsabiye n'uburenganzira. Cyo gituma kirahimiriza abana bariya ntimwikorane abakora bimwe muje hamwe kugira ngo na commune ibamenye ati dukorana abanaka bakorera haa bakora ibi ejo hagize nk'akababakiye mumenye yo mwitura kugira ngo nawe rero ati aba turabazi mbega ibiko baragenda bahura navyo ni biki katubafashe muri ibi nabiriya babandi baza babasira bakora badashima amategeko bibaye ngombwa bafatira ibihano babigizeyo. Ubu ibintu vyo kuyereka ubugenegene gutamba hari abatamborinere bajya batambo z'ikirundi muri iyi minsi hari igikorwa ca identification tuko turakorana n'abachef de zone bari muri commune twebwe twarigwamwe ya commune Ntahangwa yagutse byo kuraba kuri chaque zone mbega niyihe migwi ihakorera ikora ibiki eske iri mu danse traditionnelle eske n'abatamborinere abana bariye usanga akora itandukanye kugira ngo ejo canke hejo babatumeko borganize nka petite competition barabe mbega ababaye abambere nimba hari nk'ubushimwe butekanyije bwa recompense babashimire
nivyo bikorwa bigana bikorwa muri commune. Ndibaza nibi Manaki ikora ifasha abantu art, artisanat, culture, tourisme. Ejo ivyo ubu turimwo niyo vyarangira, ndibaza tuzoja kuri ivyo bindi biba ngombwa nk'abarongozi ba Manake tubatume koko bobo usanga ari urwego ruba rubaza ati abana bariya baraha abakora ibi dufashanye kugira ngo ivyo bikorwa bibashe kuranguka neza. Rero sinobicisha amajambo, ico ndangije ko nugushima kungene mwatwiyumviriye ko na cyane kungene ivyo mukora natwe biri mu byo dukora, twatumenye abo tugiye gukorana nabo bazodufasha, kuko urabona découpage administrative zinunganya nshasha ni za vuba. Hari ibisate bimwe usanga tutazi mbega dukorana nabandi, mbega twokora gute kugira ngo ibikorwa byacu bashe kuranguka neza. Rero ko tugiye turamenya hasanze ifitemo uburambe n'ubumenyi, cyo tworohereza natwe kumenya abo tugenda twisunga kugira ngo badufashe muri ivyo bikorwa byacu. Ngira ngo nka administration hashobora kugira igihe kagati natwe ari kungene twoshira mu kuboko kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nta burya dukora bimwe. Ndabashimiye nongera nshimira nabitavye kugira ngo abubaho wacu ntibatambe birorera ko ntivyari kuryoha ziyo intebe zari kwa zigaragara. Yego nejo maratujya kara tangije mvuga ati murakoze cyane. Tukinganye nataricara nagira ndamushikiriza akamikro agica ashikirije kuri urubanza rwacu guno munsi. Turamuhaye kaze deje wakiti kandi turamunezerewe. Mwakoze gushika ngaho. Merci. Yego murakoze kumakana kanya. Tugira amahoro. Sangwa amahoro n'iterambere mu ngo zacu. Kuri umunsi uri hejuru Manake iramutse yatunganije ibi bikorwa yo kumenyekanisha ivyikora no gutora inzego ndiko nabibonye sinzi ko no gushikiriza inzego zatowe. Turaryohewe cyane kubera ko twama twifuza yuko abahanzi baja hamwe bakagira ikintu kimwe, kubera ko murazi yuko umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha. Naho rero tuvuga tuti ni byiza yuko abantu baja hamwe bakagira ikintu cyitwa nka koperative. Numvise ko bagiye barashikiriza babaza ibibazo ivyerekeye droit d'auteur itaraja mu ngiro. Nobabwira yuko leta y'u Burundi iticaye, turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo abanyamunyuga abahanzi batangure kubona umusaruro uva mu novuga nti mu byo bakoze. Nk'ubu hari igikorwa cy'ibanze cyatanguye gukorwa cyo kukaburira abahanzi kwiyandikisha. Ikigo BDA cyarakaburiye abantu kugira baze kwiyandikisha, kuko ntiwavuga ati umuhanzi ngo yasohoye indirimbo yagize utanamuzi atari no muri base de données yawe, umurumva ko ivyo bintu biragoye. Ubu naho turiko turategura kuko ico coco ni igikorwa kiguma kibandanya cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kuko niho twabonye hariho abanyamyuga benshi. Rero utiyandikishije n'ivyo wawe biragoye ingene babashobora kubikingira. Ntihagere ugumubona wowe produire œuvre undi agize nka yindi nyene, kubera iki nti iyo œuvre yawe ntiri protege ku buryo ko uyivye bamuhana. Ubu naho turiko twarateguye novuga nti règlement de perception kugira ngo izifashe ingene abahanzi aba artiste bashobora kuronka
kubyaza umusaruro ibya droit d'auteur, kuko ntushobora kubuza abantu ko bagira kopi ya œuvre yawe. Mugabo iyo reglement turiko turategura ni pour copie privée. Umuntu we waproduije œuvre wayigize copie privée hari amahera ateza kuriha. Niyo rero turiko turakora muri iyi minsi kugira ngo turabe ko yokwemezwa, imaze kwemezwa kugira ngo itangure gufasha gutoza novuga nti amahera ku bantu bose bariko barakoresha novuga ubuhinga bw'uwundi muntu, ivyo umuntu yaruyakuya akuye mu mutwi we, muga abandi bakaca babikoresha kugira ngo navyo bibaha amahera. Turiko turabikora kugira ngo bashobore gutangura kuriha. Yego hari bamwe batanguye kuriha, muga hari n'abandi batarariha. Naho rero tuguma tubandanya twigisha abantu tubasigurira igituma bateza kuriha, kuko murazi ko bigoye abantu kwikura amahera, murazi ko bigoye. Hari nabo bagenda kubabwira barihe baca bavuga ati mugira mudutoze irindi kore, rega turariha muri meri. Abo muri meri baradutoje ikora iringana uko, none namwe mugira mushire ko ayandi. Naho rero tubandanya tugenda tubasigurira kugira ngo bavyumve, kuko namakora abiri adasa. Kuko ndabaye nk'akaroro dufate nko mu salon de coiffure, usanga barafite radio, barafite television, baba bariko ravuza indirimbo z'abandi, kandi kujya kuntu izo œuvre z'abandi zishobora kwatira abakiriya wateza kubirihira, kuko si œuvre yiwawe, si œuvre yiwawe wateza kubirihira. Naho rero mugabo rero kwera ko mu mico n'ibigenzo y'iwacu ntiturabyumva, tubandanya twigisha abantu kandi tubandanya tubakaburira kubandanya biyandikisha muri Obedeya, kugira ngo nibamara gushiraho système de perception azoba ari logiciel, kuko urumva bose ntashobora kuronka amahera amwe, bizovana umwe wese na œuvre yiwe n'ingene yagizwe amakopi. Ivyo rero bazobibonera ni muri logiciel. Urumva utiyandikishije nta musaruro uzoronka. Naha namwebwe muri ngaha tubatumirira muze mwiyandikishe muri benshi, ku buryo nihagitangura kubyaza umusaruro umwe wese ako ico yabiri yakuye, ntazovuga ati none ko jewe novuga nasohoye indirimbo nyinshi na produire amasinema menshi kandi abantu bayakunze, none ko jataco ndose. Utiyandikishije ntaco uzoronka. Mugabo wiyandikishije kubera ko azoba ari logiciel nizo biharura, kuko ntushobora kumenya ngo umwe yose yoronka amahera nganuko. Bisaba rero yuko abantu babandanya biyandikisha kugira ngo nibaza kudufasha gushiraho iyo logiciel ntagire uwo tuzokwibagira kubyaza umusaruro droit d'auteur yiwe. Murakoze.